Mahoro kuri mwebwe mwese mwahisemwo televiziyo Isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi tubashikiriza tukahera ku ngingo nkuru zikurikira. Inama nkuru y'igihugu ijejwe kumenyesha makuru sense iramutswe umukuru wayo mushasha kuva kuri uyu wa kane Esperance Ndayizeye asubiriye Vestine Nahimana ngo muvyo agiye kwihutira harimo gukurikiranira hafi imanza z'abamenyesha makuru ziri mu butungane. Murano makuru mu Kirundi turaza guca irya nino kandi ikibazo kijanye no kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura kubera ubukene bw'igitoro bumaze igihe karengwa amapikipiki n'amatukutuku vyarafasha, ariko rero ngo kurekurira izo ngendeshwa ngo zisubire gushika hagati mu gisagara ca Bujumbura si vy'ubu nk'uko umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yasiguye ko ari ikibazo c'umutekano atari c'ukwiyunguruza. Muraza kubikurikira mu kanya mw'idonido ry'ano makuru. Ndasubiye kubaramutsa nari mpejeje kubibabwira. Inama nkuru y'igihugu ijejwe kumenyesha makuru ngo igiye kwihutira gukurikirana imanza z'abamenyesha makuru ziri mu butungane. Vyashikirijwe kuri uyu wa kane n'ugiye kurongora ubwo rwego Esperance Ndayizeye yasubiriye mu mabanga. Vestine Nahimana akaba yasavye abajejwe intwaro kandi korohereza abamenyesha makuru mu mwuga wabo. Cyane no gukingira abamenyesha makuru gisanzwe kiri mu itegeko rigenga urwego sense, ukuvuga ko umumenyesha makuru ariko akora akazi asanzwe ajejwe arakeneye gukingirwa kugira ngo ashobore gukora mu bwisanzure bwiwe. Umumenyesha makuru ariko akora akazi ajejwe arakeneye kubahiriza amategeko y'igihugu kugira ngo ntihagire uwo yinjirira, nk'uko nawe nyene bisaba ko yoroherezwa ariko arondera inkuru kugira ngo ashobore kuyironka, hanyuma akaba muri ico gihe ariko arayikora akayikora yisunga amategeko. Rero novugana kubijanye n'ibishikira abamenyesha makuru, hariho uruhara rwa sense hakabaho n'uruhara rw'ubutungane. Urwego sense ruzokurikiranira hafi ingene izo manza zijanye n'abamenyesha makuru ziriko ziragenda, na cane ko barose uburenganzira kubaburanira, cane yuko izo manza zabo zonyaruka. Ariko urwego sense ntiruzosubirira ubutungane buzokora igikorwa, hanyuma urwego sense ruzokora igikorwa cyo gukurikiranira hafi kugira ngo izo manza z'abamenyesha makuru zigende neza. Ariko rero no guhamagarira n'abajejwe intwaro n'abandi kugutabura yuko umumenyesha makuru afise uruhara ntangere mu bijanye no guteza imbere igihugu camwibarutse. Bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura baridoga kw'ikibazo cyo kwiyunguruza mu gihe c'ubu bukene bw'igitoro gitera cunyuka. Bakavuga ko igihe c'amapikipiki n'amatukutuku boroherwa uko wasanga n'igiciro cyo kwiyunguruza ari gito. Bose basaba yuko izo ngendeshwa zosubira kurekurirwa kugendera mu gisagara ca Bujumbura. Honera Muco. Mu gisagara ca Bujumbura abanyagihugu babandanya kwiyunguruza bigoranye biturutse ku bukene bw'igitoro. Abo bavuga ko bagereranije n'igihe amatukutuku amapikipiki n'ikinga byashika mu bice bitandukanye byo hagati mu gisagara ca Bujumbura batahangayika nk'ubu naho yabari mu ikena ry'igitoro. Kareje none niga hiyo muri Asiatique twaravanga amahera yo kwiyunguruza twari hagatukutuku kubera kaba kazimbutse hama tugashikayo vyoroshe. Mugabo ubu kubera bidakunda moyo yonyene hari yo kwiyunguruza nugufata bus nayo iragoye kuronka, taxi nazo so umuntu wari wese ashobora kuyiriha. Hariho abantu batakironka bataja ku kazi muri ville kubera iki? Kubera bataronka ukuntu bagenda baramugaye amaguru tubu bararyamye mu nzu.
abo babona ko ingingo yo kubuza izo ngendeshwa gushika mu bice bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura itari bwagere gufatwa bafatiye ku buzima abanyagihugu babayemwo, bagasaba leta ko boreka izo ngendeshwa zigasubira gushika mu bice bitandukanye. Jewe hanini nyashimikira cyane ku matukutuku, ku makinga hamwe n'amamoto kubera nivyo bishoboye abene gihugu bato bashobora kugiramo. Mugabo nk'itaxi ni gake abantu bato bashobora kugiramo, usanga abashobora kwiyunguruza ni taxi ari bamwe basize imiduga muhira kwikena gitoro kandi bashobora kugenda mu taxi. Gufata ingingo ugafata ingingo iza yorohereza abantu nk'ibice nka 2% murabona yuko ngaha muri iki gihugu cacu ntihari bwagere yuko babuza amamoto canke abantu muzeya babuza biriya na biriya batabanje kwiga yuko iyo ngingo yorohereza n'imiburiburi nk'abantu nka 90% y'abantu. Murabona ko turi mu buzima buto bibandanya kwanka rero kubera iyo mwaye yo kwiyunguruza igoye cyane, isaba uburyo bwinshi, aho umuntu yahora agenda na taxi akagenda ku 5,000 ubu ni nk'ibihumbi 15 canke 20. Muca mwumva rero yuko atari bose atari benshi maze ndadomye ko atari benshi boshobora kwiyunguza n'ibihumbi 15 kugenda kugaruka 15 wowe uri kurakora gute mu gihe mwibarabara boba bazigarukanye ntizoca zizimba nk'izi taxi kuko umuntu abane gihugu twese nitwishoboye kumwe umwe wese ashobora kuvuga ati nyimba ngenda n'ikinga nyimba ngenda n'itukutuku nyimba ngenda n'imoto ndashobora kugenda, ariko mu gihe ari taxi gusa urumva baca bitika mu kiza kubera ko abari bake avuga ati ndafashe taxi nakunda za kugenda. Eka nabunguruza abantu bakoresheje izo ngendeshwa basaba ko iyo ngingo yokugwaho. Nuko boreka baja kwa sero ni kuri Kotebu gerageza uburyo bwose n'ukuri bakagaduka tugashika ku kiraro aho twaradushika mugare tuja bukikira tugashika kwa Siyoni kuri Kotebu, hari n'abashika ku bitaro bimwe nko kuri wa Karede canke kuri hôpital militaire abo twunguruza bafasha kanini kuko ubuye mu bisanzwe tudashikayo ubu bafata déplacement zibiri byo tubashikana kujya kabiri mu Kamenge cyo tukabashikana mu aho bita kwa commune Mutakura rasura kuri déplacer kundi gushaka kagenda n'amaguru ku bisanzwe dufasha cyane batureze tukashika twaradushika. Nuko twebwe turose igitoro kiramara dufate nk'imisi nk'itatu uri kurakora iritiro 8 urakora tuwajuru. Ku munsi mpuzamakungu hariwe abakozi n'akazi urunani rw'amasendika y'abakozi Kosibu wego arasavye nagone ko iyo ngingo yo kugwaho kugira abakozi boroherwe gushika ku kazi. Arakoze Honera Muco, ubwo bukene bw'igitoro ngo buranakora cyane kubunguruza abantu n'ibintu. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe Atrabu rihurikiyemwo abunguruza abantu n'ibintu akaba n'umuvugizi wayo asaba yuko leta yoganira n'amabanki akabarabangiriye ku ngingo yo kwishuza amadeni yafashwe. Miduga myinshi cyane ngaha mu gisagara yahora ikorera amafaranga, iyo miduga ubitagishobora gukora uko bikwiye, aho ushobora gusanga imodoka yari maze indwi yose itondeye igitoro inakironse bakaguha igitoro gike ushobora gukoresha umunsi umwe ugacisubira gutonda. Ico kintu rero ni ikintu gikomeye cyane cyateje ingaruka n'uruhombo rukomeye ku basanzwe batunze ibyuma byunguruza abantu, aho mbere novuga ko ubu benshi tutagishoboye no kuriha amadeni mu mabanki bivanye nuko tutariko turakora. Umva iyo ni ingaruka ikomeye y'ubutunzi, turafise imiryango, turafise abana turihira amashure, ivyo byose urumva byarabaye ingorane. Ariko rero naho tuvuga kuri twebwe dusanzwe dutunze ibyuma, hariho n'abasanzwe babinyonga, abashoferi basanzwe babinyonga, abakonvoyeri, abo bose baricaye nabo bafise imiryango, urumva ko ntibadashobora kuronka ivyo bahora baronka mu gihe batariko barakora. Hambavu y'ivyo rero hariho n'abasanzwe bakora ubundi buzino uvuga ko bushamikiye kuri iki gisata, nk'abari basanzwe bakanika ibi vyuma, bari bita ba mécanicien, hakabaho abari basanzwe bafise amaresitora hari mu mapari hafi ya maparikingi n'iki byose, abo bose novuga yuko ingaruka ni nyinshi cyane, ariko mu ncamake nuko ingaruka ni nyinshi, haba kuri bene ivyuma, haba ku basanzwe babinyonga ababikoresha, mbere haba no ku bandi bantu basanzwe babayeho, kubera ko
izi modokari zo gutwara abantu zashoboye gukora. Ibibazo dufise turafise uko tubishikiriza nuko tubivuga kandi barabizi no muri leta yuko ikintu ry'ibitoro ryaduteje uruhombo, ahubwo tusaba yuko leta yodufasha kugira ingaruka mbi twatejwe n'ibi bitoro ishobore kudufasha kugira dushobore kuzitorera umuti na cyane cyane kubijyanye n'amabanki. Umukuru w'inama nkenguzamateka ngo aritwararitse ikibazo kijanye no kwiyunguruza mu gihugu, mu gihe abashikiranganje batatu barabatumire mu nama nkenguzamateka hari kwigenekerezo rya 18 ukwezi guheze. Emmanuel Sinzohagera yabajije umushikiranganje ajejwe kunguruza abantu n'ibintu ibyuko buriko burakora kugira bugwanya bikikamukiza mu kudandaza bukuduza nako ibiciro vyo kwiyunguruza. Akaba yasavye umushikiranganje w'ubudandaji kuganira na mugenzi we ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu kugira bemerera bunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki n'amabajaje basubire gushika hagati mu gisagara ca Bujumbura. Kuva mu Cankuzo gushika Bujumbura itike 80 ubu ni ale gusa, no kuvuga arero tour ni 160.000 muba mushikiranganje. Mubona by'ukuri abene gihugu bagiye kuza bariyunguruza gute? Uno munsi baraduza ibiciro ukuri kwamye atacamira, namwe nk'ubushikiranganje menga mwara bihevye nta control mu gifise. Bisi ubugeze ku 2,500 mwumvise naho nyine bakagutaho bashatse. Taxi ni 30,000. Nk'ubushikiranganje bujejwe by'ukuri kureglementa iby'ibiciro byo kwiyunguruza, mwebwe nta vado sorti mubona kimbure iyo muvugana n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mwari kuraba ingene amamoto ashobora kunguruza abanyeshure akabashikana muri ville hajya bakagira iyo mesure yetuma abantu bashobora gukora bagakoresha les moyens zoshoboka ko abantu barangura imirimo. Mugabo mwebwe nk'ubushikiranganje umenga namwe bwe siho muri nta nico twumva muvuga. Kurekura izo ngendeshwa rero ngo zisubire gushika mu gisagara ca Bujumbura si vy'ubu. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu asigura ko ari kibazo c'umutekano atari kibazo co kwiyunguruza. Mu kiganiro caremeshejwe mu ntara ya Makamba mu ndwi heze kiremeshejwe n'abashikiranganje ba leta, Martin Niteretse yavuze ko amasanganya n'ibindi vyaha vyagabanutse cyane kuva ingingo yo kubashira mu tundi turere ifashwe. Ikibazo cyo guhagarika amapikipiki n'amabajaje mu bibanza bimwe byo mu gisagara ca Bujumbura, ingingo yaje twisunze ivy'icifuzo c'inyamiramabi mu gipolisi ko batubwira ibiharuro y'amasanganya ingorane zibera mu gisagara ca Bujumbura hagati zivuye kuri abagendesha amapikipiki baca amafaranga n'amabajaje. Baraduha ibiharuro vy'ivyaha bikorwa ku munsi bisunze amaraporo begeranya. Baca basaba yuko aba bantu batosubira gukorera hagati mu gisagara ko bashira muri rya micungararo bashizwemo. Iki rero ni igikorwa c'ubuhinga, kandi cazanye umusaruro ko turiko turaraba ivyaha vyakorwa n'iyo migwi cyangwa abantu bishimikiza cyangwa bisunga iyo migwi yo batwara abantu mu gisagara ca Bujumbura vyaragabanutse ku rugero rushimishije cyane. Kira noneho rero uno munsi nitwovuga ko umuntu yoca afata iyo ngingo kubera ibiturimwo usanga uno munsi atagitoro kibonetse cyangwa ejo kitabonetse ku rugero ruhagije, kuko turiko turaraba nizo moto nyene nayo mabajaji kugira ashike mu gisagara ntazokoresha amazi, azokoresha ico gitoro nyene. Uno munsi ico turiko turakora turiko dushira ingufu cyane mu gushigikira abiyunguruza ari benshi, abamabisi n'imodoka nini zitwara abantu benshi, kuko byuko amapikipiki n'amabajaji dusubira mu gisagara ca Bujumbura
si ikibazo cyo kwiyunguruza ni ikibazo cy'umutekano bivanye nuko inyamiramabi zatweretse ibibazo kungere. Ubushikiranganji bw'ikigega ca leta ngo bwiteze byinshi kubijanye no gushigikirwa mu migambi y'iterambere ni banki y'isi nyuma y'urugendo rw'iminsi 3 rw'abagize komite nshingwabikorwa iyo banki mu Burundi bikavugwa na Odas Niyonzima umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta. Urwo rugendo rukaba ari urwo kwirabira imigambi ifashwe mu mugongo ni banki y'isi mu ntara zitandukanye z'igihugu. Urugendo bageze mu Burundi rero ni urugendo rwa mbere rubaye urugendo rw'akazi kabo ka misi yose ko kugendera ibihugu bifise imitahe mu banki y'isi yose kandi bisanzwe bifise ivyo ibanki y'isi yose iriko yakorera mu gihugu. Hari mu gihugu iwacu rero hari ibintu byinshi ibanki y'isi yose iriko irafasha imigambi myinshi iriko irakorera hano mu gihugu. Hari n'iyindi migambi dufise igihugu cifuza ko ibanki y'isi yose yofata mu mugongo. Hari n'ibindi bijanye no gufashanya mu buhinga no mu bumenyi. Ibyo byose rero baje kubiraba kugira ngo bavyonere n'amaso barabe aho bigeze. Barabona kandi nabo nabikorera utwabo aho bitaro secteur privé kuko ibanki y'isi yose irimo imice itandukanye. Hariho igice kimwe gifasha ibihugu gifasha amareta, hakaba n'urwego rufasha abikorera utwabo rutanga amadeni yaje bitaro groupe de la Banque mondiale. Hanyuma bazogira n'ingendo zo ku rubuga bagende kuraba imigambi mwimwe nk'ije migambi yo gufasha abantu kwiteza imbere mbera nk'abandi umugambi uri mu gihugu cyose ufasha abantu mu kwiteza imbere. Twaciye no kuraba ahantu amazi yononye ikiyaga ca Tanganyika aho yononye inyubako zitari nke kuko naho nyene basanzwe bafise byo bashobora gufasha. Tuzongera kandi tugendere n'umugambi w'urugomero rwajeje Murembwe kuko ibanki y'isi yose ari isanzwe itanga uburyo bwinshi muri uwo mugambi wo kubaka urugomero rwajeje Murembwe. Mu byo tuzoganira rero ni cyane cyane ibijanye n'ubutunzi aho tugejeje imigambi y'iterambere inzitizi ziduhura muri iyo migambi y'iterambere hanyuma cyane cyane inyishu dushobora gutorera hamwe nico boterera kugira ngo iterambere ritere imbere rinyarutse na cyane cyane twisunze yambona kazoza y'igihugu. Hanyuma kandi na cyagitabo c'imigambi kiza gishira mu ngiro iyo mbona kazoza ni migambi rero iza ikomoka kuri ibyo bitabo by'imbona kazoza n'igitunganya imigambi y'iterambere. Amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyasozerera. Ndabashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye, ndabifurije no kugira ibihe byiza mwese.